twigumanire ndagusavye tuvyihorere twigumanire nakahise tukibagire ivyakubabaje be ndagusavye tuvyihorere zo gukurikira sinova mu ntambwe zawe dare ni wewe shaka kuba nyina w'abana tukavyara hungu hamwe nakobwa ni wewe shaka kuba nyina w'abana tukavyara hungu hamwe nakobwa niwe numva nzojana imbere ya mama Cadeau Ravelle je navyisanze musanga nyene ndamukunda oya kandi sinokubwira ngo vyaje gute navyisanze mu vraiment je ndabivugiye kuri kamera imbere y'abantu vuze ko ndamukunda ico no saba ndazi wewe ndibaza ushobora kumundonkera nyene ayo muhungu Justin ko yinjiye nabi wa mugabo yinjiye ndabakinye ba fire jewe je no murongo sukuvuga umuntu meko ndongekana gakete nzogashika umukinyi ngo wa filime ngibiki umva mu bisanzwe twebwe abantu baratubona nabi umuntu ngo numuririmbyi ngo ntaco yo kuviramwo ngo akunda abakobwa benshi oya siko biri umuntu ari mu kazi mukundire bijya nyene mukunde n'umutima wose je vraiment ndabigusavye vraiment mufashe ikiga Justin uzompuze nawe This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, hello everyone, everywhere. I hope you are doing well guys. Natwe turashima uhoraho, turashima ukora ibi byose kugira tube duhari mwumva amajwi meza y'abasore beza, ndavuga abo muri ko murabona kuri screen, ndavuga kandi umusore wanje ari behind the camera yitwa Prince Keys, ariko kandi ndavuga n'umuhungu wanyu Doctor of Love aka Diko niwe mugiye kubana. Twakira uno musore yitwa Justin Peace. Arukuntu arivuga ukamenga umuntu uvuga ngo rest in peace. Papi. Ariko Imana Justin Peace. Ni Justin Peace niko yitwa kabisa. Juste uwamahoro. Juste uwamahoro niyo mazina nyakuri. Amazina nyakuri ni Kwizera Juste. Kwizera Juste. Ni abavyeyi bampaye. Amazina y'akazi. Umuziki Justin Peace Juste w'amahoro harakandi waruvuze menga akavugitse nkuko ngo Juste w'amahoro oya navuze Justin Peace ni je narinda kumvisa nawe umusore kabisa kiri muto mubana yuko abameze neza se naga physique uraterura wapi muri kamera nkora menga wapi kwese ukuntu cisha umukagira nkuko oya sinterura wow Justin uvuka ibujumbura oya simvuka ibujumbura waje ukuze nka jewe ashe naje ngano kunyene kabisa so turakwakirira rero kuri Fresh TV 257 murakoze cyane ndanezerewe kuba ndi kuri Fresh TV nanje numva meze fresh kabisa umeze fresh sana musore yambaye ikirato kera kwabyita shingo ndefu ya black aduga hejuru hari pantaro ibirimo utuntu kutudeshire hejuru hari akakanyuma bakita ka jacket aka bijanye indani hariyo black bivuze yuko uba wanajanishije ku gapira ka black no hasi mugabira natali so no musore uko batamuze nakubonye ahantu udandaza impuzu oya sindandaza impuzu muguri proche y'ivyo bintu ndandaza ibikoresho by'abatayeri byitwa hari cyo kimwe n'impuzu biregeranye birajanye chaza kuvuga ngo bakubonye unambaye neza menga ntivya bitangaje cyane ku bintu bijanye na style uvyamira iruhande ubiguma hago asha nivyo mbamwo yego kweri wow ni Justin ku bantu batamuzi n'umuririmbyi mushasha numvise indirimbo yiwe ndayikunda by the way ndavuga ati reka nzomuzane tuganire tuyage ibinabiriya cyane yuko intumbero za Fresh TV haba harimo no kuvuga ngo reka tugende turabe hamwe mu mayogi turabe ingabire zikiduga tuzifashe kuziduza zigere kure cyane. Justin ndashaka ubanze dukubitire ku ndirimbo yawe yitwa Shushu wamaze gushira hanze sinzi nimba utirimbira couple imwe na Karas ariko muri Rofre hoho ntihabure ndakeneye ashe ndirimbo kweri yasinzi kuntu nyene uyihutiye ukuntu ndayihutiye no kubera ko numva nshaka kuyumva bashaka no kumva umuhogo wawe uri kuraririmba kugira twumve yuko atari studio iba yabakoreye bijyaho namwebwe ko mushobora kuririmba live music yego kabisa twagiye twigumanire ndagusavye tuvyihorere twigumanire nakahise tukibagire
ivyakubabaje be ndagusavye tuvyihorere zo gukurikira sinova mu ntambwe zawe dare ni wewe shaka kuba nyina w'abana tukavyara hungu hamwe na kobwa ni wewe shaka kuba nyina w'abana tukavyara hungu hamwe na kobwa niwe numva nzojana imbere ya mama nakugaragaza nk'uwo tuzabana ni wewe numva shushuwe 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 ya kone bagaro ni sawa kabisa akarofrasi nakumvise neza zute bitabira ngo shushuwe nivyo zutera ajya amajambo jenja nkwitabiriza twagiye muri ro muri refe shushuwe zuvuga cyane majambo uvuga baca nibaza uvuga amajambo baca bitabira oya nta majambo arimo nagumye mvuga shushu hava ndayivuza jewe ico je ndazi yuko ata copyright zo kujamo jese ntuzo dutere copyright uravyumva shushuwe shushuwe okay nivyo numvise okay turumva shushuwe susu shushuwe shushuwe yeah man amwita shushu indirimbo niko yitwa we nibakwita shushu witwa Justin please nari nibagiye nazo numva menga arakanu wazutera baca bitabira kabisa indirimbo yakozwe nande indirimbo yakozwe na Chizo Boy producer wanje music imyaka yose w'imyaka yose bivuze yuko utazigera uhinduka ngo tukubone kwa Peniel Pro aho ni muri Band Boy tukubone producer ko banjanye naho no hinduka akoli de magic uzanga style numvise uririmbamo nka koliyo ikirigita neza kabisa ufashanya oya style yanje abantu bose barayishoboye kweri uyikora ntigoye kabisa uririmba R&B R&B wow iyo gusa numva harimo akazuke kizomba ukuntu ibintu biri proche y'ivyo mugabo akabamwe n'akantu kagenda nyene ka vibinga muri no muziki wateye wiyandika ino ndirimbo canke barakwandikiye indirimbo nije nayiyandikiye ego wow niyo ndirimbo ya mbere wanditse canke usanzwe waranditse n'izindi nyinshi oya siyo ndirimbo ya mbere nanditse indirimbo nanditse ni nyinshi gusa iyo niyo ndirimbo nyene uri kurabonekamo cane niyo ndiko ndaboneka hariho n'izindi vraiment nubwo zitarasohoka nyene ngo zimenyekane zizosohoka mu minsi mikeya nta kintu ufana n'umuntu yitwa DJ NC mbona muhakwa gusa mu DJ yitwa NC oya acho dupana happy kweli ahora nibaza ati wari ikintu mufana ko je barakunda kunyitiranya n'abantu benshi sinzi impamvu bama bikubwiye je hari abahora bampamagara ngo Landry Promoter oya Landry turasaka ko je ndi mugufi Landry uremure mugabo Landry omugani mu maso harimo agashusho mugabo uburebure n'iki ntabwo musa cyane oya mu burebure kweri aransumba yego Landry yarabonye indirimbo acavuga wowe ngo asha ngo ndibaza ngo abana babandi ngo wamaze kweri ngo ni Landry Promoter oya ni kwese avuga Landry kweri yaranyisha bivuze ko Landry nawe ubwiwe abona yuko musa cyangwa uramwiterera Landry abona ko dusa kandi nanje hari abantu benshi ndabibonye man yambaye amarori barasa kweri mu maso hari ahantu henshi natembereye bakagoma bampamagara ngo we Landry oya ati Landry Promoter ngo wara wenda yibonye mu maso murasa for real gusa babonye uhagaze nabo bakaraba igihagararo ciyo bacabona yuko mutandukanye kuko nyene umugani wa ni muremure nawe uri mugufu kuntu je ndi mugufi mugabo jewe ndi nk'ahantu nkumva barampamagaye je mbere ndakanguka nemvuga je sinitwa Landry ayaye gusa hari abantu benshi nyene narikawukiye mugaje nta muntu no kwandikira ngo je Landry Promoter none ako kantu kabana muga yashizemwo niko kabe umugani wa Natasha ngo akanyuma niko kabe ako ngo abana urabamaze none so Landry iryo zina ribereyeho kwihereza abana nkuko numva yabivuze je sinzi kweri usanga nyene ari byo umuntu aba ari kariyumvira kuko umutinda aratico icyababaye ugaje abasanye ngo ivyo bintu murabibangamira uga mwana wa mama nawe ntugiye kuyoboka iyo nzira
aya jewe kweri mumwe wese bibana n'ingingo yihaye jewe kubwanje ndi mu kazi mba ndi mu kazi umwanya wo kuvuga abakobwa jewe nta mwanya no birongera kweri kuvuga ngo noronka umwanya ngo tuvugane n'umukobwa ibiki ata mugambi dufitani no kuvuga nimba niko ndakumva uvuga uti igihe nicagera nkaba mfise uwo mugambi kuvugisha umukobwa nibisanzwe no kuvuga umukobwa w'umugambi of course ego umukobwa w'umugambi kweri birashika nyene ukiyumvira je muri kazoza kanje ndabona ko nanje nkeneye kubaho nk'abandi nubake nk'abandi bagabo ariko Justin rero nubwo uri kuravuga uko ejo bundi je ncaregistre nomero yawe bivuze yuko nca ntangira kuraba ama status y'umuntu niko bimeze nabonye wapostinze upostinga umukobwa yitwa Cadeau Ravelle umwe mu bagezweho ubwo reka Cadeau Ravelle je navyisanze musanga nyene ndamukunda oya kandi sinokubwira ngo vyaje gute navyisanze mu vraiment ahubwo je nabo bamupostinze ngo uno mukobwa ndamukunda isi yose ibimenya cyane nibaza ngo umukunda kubera ko kumbure umufana kuko numwe mu bakobwa bagezweho bafite abafana benshi muri filime hano umukunda muri ubwo buryo canke unamukunda no kuzindi mpande aje ndamukunda ku mpande zose kuko umuntu erega umuntu umukunze numukundi uruhande rumwe uramukunda nyene bikaboneka ugahereza ko mu bisanzwe je navyisanzemwo kandi vraiment ico nosaba ndazi wewe ndibaza ushobora kumundonkera nyene Ayo muhungu Justin ko yinjiye nabi wa mugabo yinjiye kunda bakinye ba filime jewe no murongo sukuvuga umuntu meko ndungikana gakete nzogashika umukinyi ngo wa filime ngibiki umva mu bisanzwe twebwe abantu baratubona nabi umuntu ngo numuririmbyi ntaco yo kuviramwo ngo akunda abakobwa benshi oya siko biri umuntu ari mu kazi mukundire bijya nyene mukunde n'umutima wose je vraiment ndabigusavye vraiment mufashe ikiga Justin uzompuze nawe kuko naramwandikiye bona ntanyishuye akanimero kiwe wari wagakuye hesha urakumbe unabiri warakarondeye makuru amwandikira naramwandikiye vraiment mugabo ndibaza ngira tuzobonana zogerageza nzotuma cha mu bicu ikibazo rero ni iki nk'ubu no bikora nkaguhuza nawe uwo mubwiriye akari ku mutima jago akari ku mutima icambere no mubwira ko ndamufitiye umugambi mugapana promoting Justin sinoca mvuga arakeneye ibifaranga byinshi kugira akore filime nyinshi amafaranga umuntu arayarondera nta muntu yavukanye oya nta muntu yavukanye amafaranga nibazo babeshi umuntu aravuka hama amaze kuvuka abavyeyi bakamurera akuze akironderera nawe je nanje rero ko ndarondera usanga nzoro waruki kuravuga icyo wamubwira icyo namubwira so icambere twokwicara kwanza tumaze kwicara nyene tukicara ahantu mbonye abinezererewe ampaye umwanya tukaganira tukaraba ico twokora kugira ngo dutere imbere cyo ni kimwe uracavuga kimwe ndacavuga afise byinshi novuga vraiment nawe reka kuncanganya ariko yagize nuko numva ari ikintu uri kuraca ku ruhande watanga uvuga ati ndamukunda kandi ndamukunda ku mpande zose mu byishimo yaga ntiwava umubwira ati I love you mu bisanzwe twebwe hari ibintu burya twihenderako umuntu kuvuga ijambo ndagukunda ego urabivuga ku munwa kubikurikizana uzobikurikiza gute bizogenda kuvuga ngo mugabo je nkubwira ndabishire no mu bikorwa ivyo onye nyimba yo shobora kumbona nyene kabona amajambo navuze ndazi hari gihe nawe yovuga ati kajya gahango n'akarofa kajya gahango n'akarofa mugabo vyinshi tuzobivugana nitwabonana uraverewe uraba wumva ariko shagiste uri umunyamahirwe make mwino minsi ujya usanze agiye nta minsi myinshi irahera hanyene wicaye nawe nyene hicaye tuko turamugira birthday urabona yuko na bimwe mu bimenyetso bikimanitse n'ubu ntibirahera
iyo uzinduka kare uba warahamusanze basi nawe ukajya kuri gato agutamitse shani hatari kweri kwitwa asha naramwandikiye mbona wapi mugabo ndazi bizogenda neza Jesse no bikwizeza cyane mugabo ubutumwa bwawe nubwo ntoca inbox ndabimubwira ari mu bantu ba mbere baraba ibiganiro bya Fresh TV nibaza yuko azobibona reaction ziwe nico yokora niwe bivako uzi cyo Cadeau Ravelle umwana mubi nimba ari guhura mukaramukanya abaramutse afise umwanya yobikora je ndabivugiye kuri kamera imbere y'abantu vuze ko ndamukunda kandi ikihari ndazi ko acha avuga ati kajya gahungu n'akarofa ati abasani jewe nta jambo no kumviriza bavuze uko baca baja mu ndirimbo bakaca babona abandi umengo inzira baba bari musi mugabo jewe ndabivugiye kuri kamera mugabo byinshi tuzobivugana turi kumwe nyimba zonyanka nyimba zonkubita nyimba zogirane kuri kwimana he nakubali sana Justin Justin umukundira iki bra so cyatumye ukunda uyo muntu cyo ndamukundira kuri si ndabivuze ngaha kuri kamera no sigura ibintu byinshi mugabo muri bike ndakunda ukuntu yitonda turahura nyene ndamubona mu mafilime ndakubona kuri IG wa umenga aritonda kweri naje nkaba nshaka umuntu yitonda ategura kazoza nayibagiye ya ndirimbo yawe uko ivuga reka rwigarukira ku ndirimbo utanteranya n'abantu ariko ntabwo bari bibi ku appreciatinga umuntu canke n'ibindi byose byo gufata biba vyemewe ino ndirimbo wifuza yuko igera hega Justin indirimbo nipfuza kubera kure mugabo kenshi ibyo twipfuza usanga bidakunda mugabo umuntu ari muzima azokora bizogenda neza indirimbo jeyo ndipfuza ko no kumva no mu bindi bihugu bayumva bakambwira ati indirimbo yawe meze uku indirimbo yawe iravuzwa mu bubare gasanga nyene nanje ndanezerewe kuko iri kiravuzwa nanje no urumva yuko igikorwa watanze abantu bacakiye ugira inguvu muri jeyo nyene bakumva izindi surprise zo gukora rero ndabasaba babandanye badusupportinga nyene bashiremo inguvu badushigikire umuziki wo mu Burundi ntiworoshe impamvu usaba ibikorwa byinshi birasaba nyene ko bitanga natwebwe usanga atari amahera dufise mu muziki w'u Burundi tutaratera imbere ndabasaba vraiment babandanye badushigikira babashigikire igikorwa cyawe bakirabe bashiremo n'amafaranga indirimbo na nayipininze hasi niyo ya mbere itangura bagende bayirabe banagire subscribe kuri channel yawe abantu batangire kugukurikirana ari benshi ho bari indirimbo yindi bashobora kwitega uno mwaka kugira bavuge ngo nimba ino twikunze mu minsi mike turajya no kubundi buryohe kwa gatatu uku kwezi yende kugiye gutangura kwa gatatu ni kuzohera ari sana uranatangaje burya saba upcoming bose baza muri game indirimbo zabo ngo zisohokane na video biragoye iwawe nabonye ifise bisaba kushyuha umutwe nyene kitura abagenzi ufise kamera ufise studio kamubwira akagufasha uko utavuze nawe bace babona impano yawe usanga bigoye kugira ngo usohora indirimbo ifise video video irazimvye gose sana video irazimvye bisaba ko nyene wewe witanga uko uvuze ngo urafise amahera ngo ukora umuziki nta muziki wokora uko uca usanga za miliyoni 200 wewe wagiye kuzikoresha ugakoresha video ukaja mu bibanza bitandukanye za miliyoni 200 ziraheze indirimbo yawe kuri YouTube ntari abantu 10 bayibonye uca usanga rero kiba ari gihombo natwe rero nivyo bibazo dukunda guhura navyo ivyo bibazo duhura navyo abantu benshi baragenda bakavuga unaka ngo ari mu muziki uduhera twose arose ngo ashira mu muziki none raba ngo unye ngo nta kirimo mu bisanzwe umuziki uvuze ukoresha amahera nta mahera woronka ushira mu muziki ahubwo ikindi kintu Justin ndakunganiye ni ibintu urumva ubukunda muri wewe urabikora utitaye ku mafaranga uri kurasohora mugabo nawe ubukeneye yuko ejo basa abantu bagushigikire ibikorwa uri kurakora bizogira ikintu bikumarira ubone yuko nimba ari amafaranga uwemvesije ahantu nawe ushobora kuyagarura nk'inyungu Justin sinzi ko ari akaririmbo muri nyinshi ufise wo kubita abantu hanyuma cyo tuguherekeza tuzosubira yego duhereza mu ka vibe numvise ufise n'akajukeza ko kurimba
Gasha turirimba indirimbo. Sizo urukundo sizo numvise wandika. Ego iz'urukundo kweri je ndakunda. Bakuta kandi kantu nyene ka R&B rap zozo senzi kuzikora. Hanyuma mbashaka bumve yuko umuntu twazanye ari we. Hanyuma abantu tuko tuvuga ngo bagushigikira bumve yuko ico bakwiye gushigikira badakurikiye ubwica. Yeah. Uhora unyagiriza ko ngenda mu bandi. Kandi urabizi nagutoranije mu bandi. Urukundo ndagukunda nigwishimami. Ntuze wumve banyabenda baraguhenda. Yeah. Uri nk'inyama ikindi sinoguheba ngo ngenda handi. Uri nk'inyama ikindi sinoguheba ngo ngenda handi. Kamariza Kamariza yeah. Kamariza unanimaliza yeah. Okay. Kamariza unanimaliza yeah. Uri umukobwa mwiza ntacyo nakuburanye. Abatuvuga bahagarike turaberanye. Kana kama ukwe gisabo kitagira umurando. Umwana w'umurondo ndagusavye uzomvyarire nibibondo. Nabwo ndakuvanga ndagukunda ni muhira barabizi. Sinzoba kazuyazi nzoguha urukundo rugukwiriye. Uri nk'inyama ikindi sinoguheba ngo ngenda handi. Uri nk'inyama ikindi sinoguheba ngo ngenda handi. Kamariza Kamariza unanimaliza yeah. Unanimaliza unanimaliza yeah. Ashawe nawe kweli Kamariza ndakomera amazi nawe urarenze kabisa. Yarimba ndagakunze urazi kuririmba wanaririmbye n'izina nkunda Kamariza bamukunda. Wow Kamariza nagushimire cyane ko boba wanaje kabisa ugatera ino ntambwe no kwifuriza iterambere. Of course nimba umuntu afise ingabire bamushigikira. Sinzi nimba arakajambo kamwe canke tubiri wobwira abantu bari badukurikiye duca tuzinga intebe tugaherekeza. Akajambo no basaba bandanye bakurikirana Fresh TV bakurikirane nanje kuri channel yanje Justin Peace. Hama mubandanye mushigikira ugwaruka rw'u Burundi kugira ngo dutere imbere kabisa bishike kure nyene tubone ko turi kurundi gwego. Uba mwita Justin Peace kabisa, shout out to you. Bagende bagushigikira. Kino kiganiro ndagitora umuntu yitwa Fridolin, ubona yuko yahise ashika umwe mu banditsi bakomeye cyane. Ndagitora n'umuntu yitwa Emeline Negamiyimana yampuje n'uno muntu. Ubawe cyane. Turabakunda cyane bakozi ba Fresh TV. Make your comment ivyinzanyu ningira kamaro. Turacabikunda kandi tucabikeneye. We love you so much. Hasta This is Flash TV. We shine to progress.